restaurant mfise yitwa swimming pool view bar restaurant. Nk'akarorero la detente iri kuri Avenue de la REJOIGNEZ nayitanguje irimwe abakozi 6 hanyuma ku myaka ine nari ngeze ku bakozi 60. Warakoze muri detente ijya niye wivyumviriye gute kugira ngo uzere ha mu Burundi usonge restaurant uvuye muri Egypte kuko mu mahanga turavye hari amafaranga menshi gusomba ha mu Burundi amafaranga ari hejuru cyane. Rero ni giki cyatumye muza ngaha mu Burundi kugira ngo mushinge restaurant mushe no gutanga akazi restaurant nziza nkiye tubona imbere ya zacu? Nchangira service traiteur usanzwe ufise n'abakozi ngira bakwiye ndabafise neza nyene. Okay. Rero akandi kabazo reka inkora mutima rero kerekeza ku ikiganiro tuko turakora ko tuko dukora ikiganiro kizokurirwa n'abantu kandi bakeneye gutera imbere nkuko tuvuga yuko twe ku kinyamakuru cacu dushisha ibiganiro ibanga y'abatunzi. Nivyo uyu munsi abajene nkuko ayivuze warabahaye akazi kandi icyakuzanye misiyo yawe ko kugira ngo utange akazi. Hari abantu benshi uyu munsi babura ico bakora bega kuri wega mutama kugira rero byoshomera bihabe abantu bashiye gukira ubuzi bega vyogenda gute abantu bose bogira ama restaurant canke bokorike? Rero nkaho mugendera mufise abajene murashobora kubarungika barariha canke ego barariha uduhera duke kuko tubarihije tubivanye n'ivyo mubaha mu biki n'ivyo tubaha na valere y'ivyo tubahaye amahera tubasa ntiyo kunda kuko nayo baba bafise. Yes, twaramutse cyane bajyango mwe mudukurikirana buri munsi ku ikinyamakuru cacu kwijwe muri kumwe na Jeff. Uyu munsi nagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umutumira adasanzwe agiye kutwidondora. Tugiye kuganira vyinshi kuvyerekeye iterambere tubibutsa kandi gufungura neza bituma tubaho neza. Rero twinjire mu kiganiro nyezina tubaramutsa cyane mutaba mwidondora abakunzi bagaciro media. Mwese banyakubahwa bamenyesha makuru bo muri Agaciro media ndabaramukije kandi na mwese bakunzi biki kinyamakuru Agaciro media ndabaramukije amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Akazina kanyu mutamwitwa gute? Kwizina nitwa Mustafa Singira nkabo Umurundi. Okay, murakoze cyane. Mwumvize umwidondoro wiwe twagomba kwinjira mu kiganiro nyezina. Muta turabona mufise restaurant ngaha kuri Entente. Mbega byatangwe ryari niki cyatumye mushinga restaurant? Hano dukorera ni kuri Entente Sportive de Bujumbura. Restaurant mfise yitwa Swimming Pool View Bar Restaurant. Iri ngaha nyene muri Entente Sportive de Bujumbura haturi kuri Avenue Nicolas Mayugi numero 3 au bord de la piscine. Banyakubahwa jewe ibinkora ndi hotelier restaurateur de formation. Ego nagiriwe amahirwe kera kiri umujene mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 982 niho nagenda kuvyiga mu gihugu ca Misiri. Egome hanyuma mpejeje baranangomwa barampa akazi ndakorayo muri ibi nibindi mu vyo nari mpejejwemwo kuko naragiwe n'amahirwe hariya ndiga nibijanye na agriculture na élevage. Ego. Okay, murakoze cyane. Muravyumva bakunzi ko uyu muntu yize ibintu bidasanzwe, yize ibintu byo guteka, yize ibintu vya agriculture et élevage. Rero mutadusuba inyuma gato ava yuko mugenda rero muri Egypte kwiga ivyo bintu. Mbega aha mu Burundi mwari musanzwe mwize ibiki navyo? Aha mu Burundi nize ibijanye na agriculture. Okay, mwari mwize ibintu bijanye na agriculture. Muravuga ati ibi bintu nibihagije reka tugende mu mahanga nawe tugira ico twongeyeko. Okay, bakunze bagaciro media muravyumva yuko uyu muntu agiye kudusangiza ibanga ry'abatunzi mwe twama tuhamagarira hari ivyo agiye kutubwira kugira ngo twuguruke amaso. Mutatugire twinjire mu kiganiro nyezina. Nivyo uyu munsi warashinze restaurant kandi hari abantu benshi wahaye akazi bashobora kuba uyu munsi baronka amafaranga kubera wakoze igikorwa nk'icyo. Rero wivyumviriye gute kugira ngo
uzere ha mu Burundi usonge restaurant uvuye muri Egypte kuko mu mahanga turavye hari amafaranga menshi gusomba ha mu Burundi amafaranga ari hejuru cyane rero ni giki cyatumye muza ngaha mu Burundi kugira ngo mushinge restaurant mushe no gutanga akazi restaurant nziza nkiye tubona imbere ya zacu jewe nza ngaha mu Burundi narinje kuramutsa imiryango yanje kuko iri ngaha mu Burundi ni naho mvuka hanyuma rero narinje no kugira ndabasezere kuko nari mfise akazi nahamagariwe mu gihugu ca Portugal hanyuma rero aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe hari mu bihumbi 2001 rero ico gihe nje hano mbona hari abashomeri benshi b'abajene bahejeje za ISCO benshi bahejeje za Humanité abenshi bahejeje za kaminuza gutyo jewe ndaba mbona leta yari kimeze nk'iri mu ntambara hanyuma mbona nta kazi bariko bararonka ndavuga none jewe nterereye iki muri kino gihugu jewe ndavuga ati kuvyo nize ndabona yuko noshobora guterera igihugu noneho ngashobora kwereka abarundi ingene bashobora kuinvestisa muri hotelerie tourisme noneho bagafasha leta mu gutanga ubuzi rero jewe natanguye nsaba akazi abandi barundi kugira amenyekane kubera sinarinzwe hanyuma ndabafasha biragenda neza nk'akarorero la détente iri kuri Avenue de la REJOIGNEZ nayitanguje irimwe abakozi 6 hanyuma ku myaka 4 naringeze ku bakozi 60 warakoze muri détente ijya ni evre yiwanje ni evre yiwawe kuva hasi gushika hejuru yaba conception yaba réaménagement diriye yaba recrutement du personnel yaba formation du personnel yaba kuva ku mushefu wo hasi ariye n'uwo hejuru nabakozi biwanje na foromye naho gana n'ubu basangaye ariko aho nyene muta ijya détente wewe wagize iyo service mugabo hariho nyene yo ayikora ijya si yiwanje gusa wewe na foromye beneyo n'abakozi bayo imyaka 5 n'igice hama rero ndabasohora ndabakuza ndaheza rero nanje nja kwigenga kubera nabonye ico nashaka gushika ko nagishitseko nashaka abantu bagire reference y'ivyo nkoze babone ko biri rentable nabo bavyinjiremwo kandi nashaka ahantu mpera abakozi akazi urumva ko nahinje hari abakozi 6 ngahasirimura nkagira neza ngageza ku bakozi 60 wow stumva bra abakozi ko gwacyo umukozi wa mbere ico gihe yahembwa 25000 ku myaka 4 narinda hamaze umukozi wa mbere yahembwa 300000 wagiye kuhava ryari rero nahavuye jewe muri 2010 niho natangura kugura restaurant yiwanje rero no waciye uza kugura nyene swimming pool iyi siho nayugurura natanguye kugurura izindi hariho n'izindi usanzwe ufise ubu ndizikiriho narazugurura hama nkabona handi harimye gasangiye kugurura aho handi ngaho urabona ko hari bokomye paraporo yaho handi yego kwera urabona ukuntu hameze okay turabandanya rero turi kutubwira rero ukuntu ico cyumviro caje icyumviro mukuza jewe nababwiye ko nabonye yuko hari abashomeri benshi b'abajene mu Burundi yego nanje hakaba ari igikorwa nihaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 nihaye igikorwa cyo gufasha abajene nciye muri education kuko niha abajene batangura kugira ingorane kwera igihugu cari mu ntambara jewe nabafasha kubasabira amaburuse mu bihugu vyo hanze naba hanze mugaba nkabasabira amaburuse mu bihugu vyo hanze kandi bari Burundi kabakuri Burundi kabatwara mu gihugu ndimo hama nkaburiza indege nkabatwara mu bindi bihugu kwiga amashuri nkoresheje mu mutwe wow inamatike y'indege yose akaboneka nkoresheje umutwe kugira mfasha abajene aho nziye mu Burundi rero ndavuga none babajene aba bari mu Burundi ndabafashe gute reka rero tujuru nkoresha ivyo nize nugurure ndaba hantu nja kugira ngo nkorere muri restauration hotelerie tourisme noneho babajene nze ndakira umwe bangahe ndabahubuzi hama nkore vyiza
abarundi bafise amafaranga mugabo batabona ingene boyakoresha babona ivyo nkoze ko biri rentable nabo bugurwe bakopie kuri jewe hanyuma nabo bagende batanga ubuzi n'abandi gutyo udushanga abashomeri twabagabanije niyo ntumbero yatumye jewe nguma mu bya restauration nahandi namfise akazi nari kuja gukora muri Portugal naciye ndabihagarika gushika no munsi. Okay, urakoze cyane. Ngarutse rero gato rero umaze kugaruka mu Burundi urashinze restaurant, mbega vyaroroshe kugira ushinge restaurant abakiriya baraza benshi barashobora kumenya kugira bashobore kuza gufungura? Jewe Imana ishimwe kuri Imana ihabwe icubahiro ahantu hose ndi nuguruye restaurant aha urabona ni mu kizungu gihanitse ni muri VIP naho mba ndi ahantu kure gose abakiriya jewe nduzuza sinigera mbura abakiriya na rimwe kubera hariho amarosete amwamwe usanga nishangije jewe hama kandi atari ubunyene urazi ko atayiruka itabunda parce que je commence à vieillir naye handi nari umuntu do qualité yego mu Burundi narigeze kuba muri batatu ba mbere mu Burundi nimba ntabaye wa mbere muri service natanga narigeze kuba muri batatu ba mbere mu Burundi muri qualité de service ya hotellerie et tourisme. Okay, mbega nk'ubu nk'abakenera bajya bakenera mu manza abantu babatekera ifungurwa mbega niyo service nayo urayitanga? Ivyo jewe nabikoze kuva kera yego barabizi ndetse naho uwo mpamagara nje kugabura ibifungurwa mvuye mu Kirundo ndabishobora hariya Imwaro hose naho rangenda kugaburira ministere ya energie mine yagiye yo gukora muri Onaturu ibintu bene ivyo ndabikora nyene naho haba mu ngo z'abantu nchangira service traiteur usanzwe ufise n'abakozi ngira bakwiye ndabafise neza nyene okay rero akandi kabazo reka inkora mutima rero kerekeza ku ikiganiro tuko turakora ko tuko dukora ikiganiro kizokurirwa n'abantu kandi bakeneye gutera imbere nkuko tuvuga yuko tweko kinyamakuru cacu dushisha ibiganiro ibanga y'abatunzi nivyo uyu munsi abajene nkuko ayivuze warabaye akazi kandi icyakuzanye misiyo yawe ko kugira ngo utange akazi hari abantu benshi uyu munsi babura ico bakora bega kuri wega mutama kugira rero byoshomeri bihabe abantu bashiye gukira ubuzi bega vyogenda gute abantu bose bogira ama restaurant canke bokorike? Murantunga kubera yego musanzwe mutari munzi abo mwobona babegereye yaba afise umutahe yaba atawufise yoza kanyegera tukicarana tukaganira ndashobora kumutoza ivyo yoja gukora bihuye n'ubushobozi afise hanyuma ugasanga arihaye akazi hama mu minsi imbere nawe akagaha abandi. Bakunze bagakirometa twama twababwiye yuko ibiganiro dukora ko tutumira abantu bateye imbere mu gutera imbere bageze ku kintu kidasanzwe. Uravuze yuko uwo mwegera yoshobora kumwereka inzira kugira ashobe kuronka amafaranga uyu munsi nawe ashobe gutera imbere ashobe gutera intambwe. Haya twama tuvuga ngo ibanga ry'abatunzi uyu ariko araritubwira umuntu akubwiye ngo woza mu bushobozi afise no mwereka ashobora kuja akaronka icakora urumva ko iryo arakaguha dokubitiye rero tubatumira muze mu mwegere Mustafa nukuri azobahereka ivyo mukora kandi muzoshima. Rero muta tugarutse kandi nivyo tuko tujyana ikiganiro kandi tuko dukora kuvyerekeye iterambere kandi umuntu nta muntu numwe ari umurundi ativuza ko mugenzi we yotera imbere nkuko bivuze yuko uwo kwegera ashobora kumufasha akamwereka ivyo ashobora gukora. Mbega uri kurabiraba abakozi ukoresha bego barakora akazi kandi umuntu atonda akazi ngira kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu sinze ko bakora misi yose usanga bigorana kugira ngo ashobore gukora ibintu vyiwe. Mbego ubibona bo bitwara gute mu kazi uri kurabaraba mu iterambere ryabo ubona bigenda gute? Nivyo neza gukoresha abajene? Murantunga kandi jewe rero muri kahise kandi n'ubu bikunze ndabikora umujene dukoranye kubera ko nkorana n'abajene bari qualifié muri ibi nabiriya dukora ndamuraba inyifato yiwe kugira ngo bishobotse ndamudodorere mu bagenzi ndamuduze ndamwunguruze hama nakira uwundi nawe agishomereye nawe dukorana umwaka imyaka 2 nawe nyene ndamudodore ndamwunguruze hanyuma hariho n'igihe ndamukoresha
dufate mu kazi kabaye yabaye nyene ngaha kajanye na restauration hama hari nk'umuntu ashobora kunsaba nk'umushefu hari igihe mba namuforomye ku rwego rwiza ndashobora kumutanga comme chef à jouer quelque part dans un autre restaurant chez mes amis quelquefois même ndashikunze no kuronka ama offre internationale sinshobora kwakira uwo nkuye mu gahinga ndabwo mubi wanje nyene nkoresha gaca ndamuha formation accélérée bivanye n'ivyo bamunsavyemwo akaba ari wenda wungika nk'akarorero muri 2012 nararungitse umuhungu yiga kuri Limiere mu wa gatatu muri economy naramurungitse muri Etats-Unis yamaze y'imyaka 9 yazameze neza ngabo bari ngaha hanyuma nk'ubu ndafise uwundi yize economy nyene ku y'Uburundi sinza kubavuga amazina akora muri Gabo n'ubu ni yari ameze neza heruka nino yari ino sinzi yuko baranasubiyeyo muri Gabo hanyuma abandi bari mu bindi za Kenya za Kampala nki Dubai ndafiseyo babiri hanyuma ndafise nk'umuntu w'umuyemeni yatanguye guforoma mu myaka yahera ari muri Canada urumva ndakunze kuronka ama offre benayo urabona nawe visa ya Etazi ndiragoye kuronka ariko duciye muri aka kazi kanje ucu usanga vyoroshe kuko nakazi kubashwe cane igihugu cyose ujamwo ikintu cy'akazi cyane uzi ibintu byo guteka vura makazi naha mu Burundi honye n'urumu expert ntubura akazi amare hari ikibazo mwigeze kumbaza nshobora kuba ntatomoye neza mwe mwambagije ngo none ngo abakiriya ngo barankurikira hondi kuvuga nababwiye jewe hari ama specialite usanga mvise ugiye ahandi udashobora kuronga kukubera hariho nk'ama restaurant mwamwe mushobora kugenda ugafungura nk'ikintu kinaka rosette inaka donc zibarizo jewe nasohoye zimwe nizo nasohoye ko jewe ndafise ama rosette nasohoye mu Burundi ndi wa mbere atawundi arayisohora rero kugira ngo zikwiragiye muri ayandi ma restaurant rero ni bene aho mba ntanze nk'umukozi mu naka uwo nigishije acagenda kuvyigisha hari cyo gashanga nk'umubosi mu naka afise restaurant arakiriye umukozi wanje aramuhemve akagenda kumukoresha kugira vyigisha gutyo rero niko ushobora gusanga ayo ma rosette mba nasohoye akwiragiye ahandi urumva rero nico gituma rero kuba bazi bamwe inkomoko y'izo rosette z'akanovera baca baza ahari nyene les originales. Okay, urakoze cyane. Akandi kabazo numva no kubaza dusubire rero muri Egypte rero siniba kubajije imyaka wabayeyo canke igihe wamaze. Be uri kuraraba muri Egypte no mu Burundi. Nk'umuntu wowe wakuriye uri kuraraba ubuzima bwaho n'ubuzima bwo ngaha. Nihe vyoroshe canke umuntu ashobora kuronka amahirwe yo kuronka uburyo vyoroshe? Jewe nk'ubu mfata igihugu cy'u Burundi c'est un pays vierge nguru umuntu akibangutse kurabona jewe ndakuze turomoma je 65 ans myaka itiko uri umuntu akibangutse igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri vierge coroshe gukoreramo gusa probleme no kusanga abantu tubuze mu mutwe baca bavuga ngo bakorere muri bimwe bize nabyo gacu usanga yaravyize mugabo hari ikintu ababigisha babasigariza nibabigisha gukoresha ico nyene asohokeyemwo ngo kiba ari cyo kimutunga gitunge n'umuryango wiwe atagiye gusaba akazi rero ingorane ahejeje ashaka tonde gusaba akazi ntazi gukoresha ico nyene asohokeyemwo kacara muvunyara gitangiye energy nyinshi kugira kimutunga dasavya akazi ikindi nibaza ni kujya kunongera kudakorera hamwe kugira ngo tugire komyo imwe fate nk'abana mbabajene baje amashuri vuga ati reka turabe ikintu dukora duhiga umutahe ico kintu kizoza kudufasha ejo dushaka gusanga twubatse industry nibaza ko nico kintu ngira gituma abantu benshi babayizore ugasanga umwe akora ivyiwe ugasanga mico gere biragoye kudushira dutera imbere sinzi nko mu bindi bigo ntunkaro nko muri Egypte uburyo uri kurara bakorera hamwe canke uburyo bashaka gutera imbere nk'abajene abantu bakiri bato ko nibo baduze iterambere bakifise inguvu sinzi rero ko dutembereza gatoyi nko muri Egypte ico muvuze nico abantu bakiri bato nibo baduze iterambere nanje je wahondi nico gituma ni icungereza abajene
aha mubo mfise jewe nta numwe afise 30 ans arimo oya nta uri urumva ukoresha abajene ni guhera kuri 22 ans kuduga gushika kuri 28 gutyo oya ego kuko nibo pepeniere urumva nibo baduza iterambere nyene apana twebwe muga twebwe natwe dufise imitwe yo kuzana ivyo bakora nayo kuvuga ati ni hehe umuntu yoronka uburyo vyoroshe ufise ubwo buryo waburonse byiza wobuzana mu Burundi kugira utanga ukemvesisa mu Burundi kugira ngo uteze imbere igihugu cawe naco gitera imbere hanyuma ufise umutwe naho nyene c'est une grande richesse uwo mutwe nyene urashobora kuwukoresha muri iki gihugu nyene utagiye naho muri Egypt ugasanga uratanze akazi cyane yego ni kuvuga uzi gukora tu travailles avec zero ugakora business zijyana na development ukoresheje zero kubera igituma mvuga tukoresheje zero umutwe ufise tuwe miliyarderi urumva ntibutanguje ubusa aho hantu rero muta hajya bavuga ngo umuntu arashobora gutanguza umutahe muri zero ivyo bintu birashoboka nyakubahwa ico ni ikintu gishoboka gose akarorero biroroshe abantu benshi baravuga ngo jewe vire ngo ndafise ngo mu mutwe ngo ivyo nokora ngo mugango nta mutahe abantu bavuga none umutahe wova nk'akarorero kagenda guha akarorero nk'ubu ndashobora kuronka nk'umuntu yize marketing yize communication yoza ngaha ari umuntu ari capable yazanye umutwe n'amahera yazanye arashobora kuzana abakiriya arashobora kuzana marché nini impa nk'imiliyoni 10-20 none ndoze marché impa miliyoni 10-20 ndashobora kubura umuliyoni ndamuhemba nende wumva ko zabaronze umutahe nende yazanye umutwe wonyene hari amahera yazanye yo kwinvestisa ambereye mwiza ntanamwereka ingene akoresha uwo miliyoni nawe agatangura umutahe agatangura ivyiwe ni ukoresha wa gutangura ibintu atamahera uzanye nakarero ntanze kandi korosha karumvikana cyane okay tujanye ngira ku musozo ikintu kibazo kiri no kubaza muta okay nivyo muraba diaspora mwarabaye muri Egypt mwarabaye mu mahanga mwaravuze ko mwabaye no muri Kenya mwakoreyeyo mukora nyene vya restaurant none nike kindi abantu ba diaspora kuko turaze ko ari abarundi benshi bari mu bihugu byo hanze kandi bagiye guhiga ubumenyi bagiye wiga ndetse n'uburyo muhamagarira kugira ngo baze bimfitise uyu munsi nivyo ha mu Burundi womengo ni igihugu turi hasi ariko kandi birashoboka ko dushaka gutera imbere nkuko umukuru w'igihugu avuga ati muri 2040 zo bari igihugu cifashe muri 2060 igihugu giteye imbere none mwubabwira iki nabo kuko baradukurikirana kandi barakurikirana ibiganiro vyaje iki mwahamagarira nyakubahwa ntugire ikibazo experience genda yifise Imana idutize uburongozi dufise bubandanye imyaka iri imbere hamwe n'ubunyene icubahiro dufise uyu nukuri ndakwemereye neza yuko nijya myaka 40 ingahe bavuga ndizoshika ko je ndafise ico ndabirabirako ubu uye abajene ndabona ko bahagaze ku rugero rwiza hanyuma abakeneye nabo kwinvestisa boza kuba ivyo gukora ni vyinshi ngubu nkanje ntubona ko nshaje ndafise umugambi muga ntakubwiye uwo mugambi rero ndi mu nzira yo kutanguza muga sinzoba ndumwe nzorondera abizi igirwa abashika nk'8 canke 9 naye mbu 10 mugani je nzozana umutwe hanyuma rero tuwukore uwo mugambi twebwe tuzorihisha mu madolari yego kurumva baravuga ngo amadolari ntagwira none imigambi kwiriho ushobora no kurihisha amadolari kayaronka Ugamba abanyamahanga bazoriha amadolari abarundi bazoriha mu marundi hanyuma kandi intara nzo ukoreramo n'ikomine nzo ukoreramo izo beneficia nayo nyene n'igihugu kironke natwebwe turonke umva ko ari umugambi mwiza hamwe ababijejwe mu burongozi bw'igihugu babinyemereye nta mwaka uzohera uwo mugambi udatanguye umugambi mugabo uzotwara uburyo bwinshi mugabo ni umugambi nyene w'akarorero ku gihugu reka nizere natwe ko tuzoshikwa tukaronka akazi okay muta nukuri murakoze cyane nibaza sinze ko arico twari kuvuga twibagi mushobora kushikiriza abarundi ico no bashikiriza twebwe rero
aha ukuntu dusanzwe dukora ibifungurwa dutetse si nka kujya mu biza ahandi abakiriya bahora baza ngaha nuko nyene utabaye hafi ngo ubumvirize bavuga ngo nibiki mushira mu byo kurya ngo kwa handi turiye ngo hagira ngo saa 10 ngo indagwa igitutumba ubirengaho cyo sonza donc mu mwanya muto yubaho digestion iba yabaye rero ivyo nivyo byo kurya bitumugira amagara meza yego twe rero ngahi wacu kubera nyene ari domaine yanje kandi abiswiva do près kuko je urumva naravyize yego ndakoresha abakozi nawe bashaka nabo nkoresha nabo nigishije cyane yego kabisa kandi tumaranye imyaka itari mike kandi abo nyene naba intellectuel mbego urashobora kuzanga utabizi ukashaka kumwigisha agakora stage comme professionnel canke ico twari twibagiye kukivuga mu bisanzwe mu vyo njejwe harimo na ntuzenye formation en art culinaire ndatanga formation en art culinaire pour les jeunes ego nubu hari ama certificat duherutse gutanga vuba na vuba ego me hari abanyeshuri duherutse gusohora twari twabarungikiwe n'aba professeur bigisha kuri kaminuza y'u Burundi ego n'abanyeshuri bari bize muri langue hanyuma rero barungika hano kugira ngo tubafashe kugira ngo izo diplome bafise zibe ntuzeye zibe valorize ego hamare twarabasohoye wow izo formation sanzwe ndazitanga rero nkaho mugendera mufise abajene murashobora kubarungika barariha canke ego barariha uduhera duke kuko tubarihije tubivanye n'ivyo umfite mubaha mu n'ivyo tubaha na valere y'ivyo tubahaye amahera tubasa ntiyo kunda kuko nayo baba bafise. Hari undi muntu yitwa Hamu sinzi ko muzi mengo agira ibintu yigisha ibintu byo guteka sinzi ko muzi. Ndamwumva muga ntituzi nanyu. Okay. Ese narinzi ko namwe iyo service muyitanga yo kwigisha guteka canke kwigisha n'ibindi bintu mugabo Hamu hari ibindi bintu yigisha mengo ibintu byo gukora amasabune amaji amagato n'ibindi sinzi mwe kwivye mwe jewe nibijanye na hôtellerie et tourisme na science culinaire gusa nivyo nshoye kwigishiriza ngaha ariko abo nigishije agiye nk'ahantu batanga ikibazo kijanye no gukora muri domaine bene niwe batangurirako bapfa kumwumva ko ari wona sohe niwe batangurirako kuba barazi karite ziwanje ndubona ni washaka ndakubwire mu ma restaurant yo ngahi Bujumbura n'amahoteli ni restaurant nkeyi za VIP ushaka kugenda ugasanga ata mushefu na soho yarimo benshi nabo nasohoye benshi nabo nasohoye ngaha muri Bujumbura washaka kuri kuratembera uzohore wibarisha wumve ndazi ko abajournaliste muzi kubaza wibarishe wumve tininda zi Mustafa uce wumve ngena kubwira vyinshi cyiza cyane okay rero nshimira Imana jewe objectif yatumye ngoma ngaha mu Burundi nukuri narayishitseko barayishimye narayishitseko mbega umuryango wawe nawe usanzwe uri ngaha mu Burundi canke umuryango wanje uri ngaha bari ngaha nyene n'abana banje muri grande vacances bahora baza nabonyene nkabaha formation muri cuisine bamwe baraza ya kumenya guteka n'ikintu ciza cyane kugira ngo nibaja kwiga hanze bazoshobore gukora ikindi kintu cyane gishobore kubatunga kuko akazi kacu nakazi keza cyane hari wose bashaka kuronka akazi nakazi ushobora kubaho nk'abandi bantu ukagura imodoka nk'abandi kwaka inzu ziza nk'abandi ugafata indege ukaja gutembera mu bindi bihugu nk'abandi atawe wagiye gusaba akazi ni washaka kurambabarira ndakubwire n'ivyo ubutambagije muri kahise jewe ababijejwe barifuje kumpa akazi kataraka ndakomvuga kariko ndababwiye ni mundeke ngume muri ibi jembo nari ivyo vyongiriye akamaro kanini ko nabona ngiye muri ivyo bampamagarira ntivyari kunkundira ko ntanga akazi narinze kubasaba uruhusha nganigumira muri ibi ko nshobora gutanga akazi ko ndabishaka ko intumbero yanje ko ari kugira ngo mfashe abajene kubaha ubuzi kandi nabishitse ko Imana ishimwe amareo muri abo naho hakazi Imana yaranteye iteka narashoboye kuronkamwe umushikiranganje Imana yaranteye iteka narashoboye kuronkamwe abashinga amateka naronzemwe abakoloneli yego nuve rero umva
nyankuma ndyohewe vraiment numva yuko amateka urayafise ego ngira twoshobora kurangiza ikiganiro sigamba atakandi kantu mwokongerako ego ndagafise urumva twebwe rero kubera ivyo bifungo waravuze ngo warashoboye kuronka abashikiranganje okay ego me navuze nti kubera abakiriya bashima giza ivyo bifungurwa bibatemba neza twebwe duteka hano twebwe ngaha twamana abakiriya ba buffet pour midi self service ku mahera make cyane 10,000 gusa yego n'inyama irimo hanyuma mu gitondo turatanga petit déjeuner hanyuma restaurant irabandanya gushika mu ijoro gushika saa 5 umuntu akeneye ifungurwa arazironka ego hanyuma vendredi tous les vendredis à partir de 19h hari intambo za salsa kwinjira ni gratuit ni kinyobwa ni gifungwa nta na kimwe kiduga ibeyi byose bigoma ari uko nakandi dushiramwe abakiriya bacu ba misi yose kugira nabo weekend bayigire neza baryohewe umva ko nakabirya namwebwe muzoze ndabakire oyatwugene twakire kandi deja niho turi ndimugira ikibazo kabisa ahubwo akandi kantu ubwo kakabirya kandi ni impande ya piscine urashobora gufungura canke wegiye ko gacuja gufungura yego ni impande ya piscine piscine ushatse uriyabonesha ku kwezi cyo kiyabonesha ku mwaka cyo kari ku munsi ku munsi oya bari amahera make simire ni make cyane ibihumbi 6 gusa umuntu ahejeje koga cyangwa ari karoga ashaka gupasa komanda ari mu mazi biye bakamuhamagara agafungura ahama gasubira mu mazi nta ngorane yongeye agasonza agira atakongera gufungura ingezi kuma zihari biguma kandi ifungwa zose ubwoko bwose ushaka zitetse mu buryo bwanone buhinga Shatse ugakomanda amapiza de canard de poulet de lapin de couhe de sangara gratiné aux épinards nkoko byose birahari yego birahari bakunzi b'Agaciro Media tubabwira yuko muri restaurant swimming pool view bar restoration ibintu bimeze neza nta kintu kimwe kidahari twekaze muze muryoherwe weje ko gurafungura uvuye muri ibintu biryoshe rero muze mwubaka amagara yanyu mugire siporo mwongera mufungura hama nibaza yuko bizogena neza muta tubashimire cyane kwa mwaduhaye ikiganiro ego murakoze banyakubahwa Imana ihezagire abakozi bose bo muri Agaciro Media murakoze cyane hanyuma Agaciro Media ibandanye itera imbere Imana iyigwize nkeke injuro zirenga 100 bivanye n'ukwiri hanyuma abatwumviriza nabo Imana ibahamagara meza murakoze cyane abakunzi b'Agaciro Media mwavyumvise rero tucyo tubasane kugira subscribe cyangwa sabone kuri Agaciro Media nukuri naho butaha tuzosubira